Madame, twaronse hoteli yiyemera. Ego baheruka kuyugurura. Ibiciro navyohewe. Ni nko ku buntu. Ariko niwambwiye shu. Iki? Iyo hoteli yitwa gute? Ni Hotel Manima Star yo kwa Ilehe. Umwe batazi ya Best Joy. Ego aba muri Australia. Ariko ntibagira igihugu ciwe. Cyane none ivyumba vya Hotel Manima Star. Chez Best Joy. Bimeze gute? Ivyumba vyo muri Manima Star. Biragutse. Birasharije. Hari isuku. Yo haratekanye. Wigemiye hewe. Akayaga gaciga nino. Icyumba cyo muri Manima Star. Ifise ecran plat. Bamwe bakunda kuraba akabumbu. Akabumbu? Baguma biryohera. Yo connection mu byumba byose. Yirasabwami. Yo akabiryahewe. Mu byumba byose. Ushobora koga amazi ashushe. Wow, none chérie. Muri Manima Star. Egome. Igikoni gipanze gute? Yo bari panze sawa sawa. Ndabireza pour accompagner. Amabrochette de qualité diversifiée. Zalagu, omelette, amafi, y'amapizza. Yo hari ibinyobwa by'ubwoko bwose. Ndabira nka ya mivinyo itandukanye. Champagne, hari kibolere de France, ama whisky, y'amarikere. Ikintu cyose cyubaka umubiri. Kikawusakara. Chérie. Bibi sasa. Jana muri Manima Star. Ngire gute? Ngorire poulet accompagné. Birase ko wihangana. Birase. Hewe ikazanure. Mujyane muri Manima Star. None kuba mpagaze neza mu bandi bagabo. Suko. Mbega nyene. Egome. Hotel Manima Star Chez Best Joy. Iherereye amajahe. Iri mu gisagara ca Gitega muri quartier Magarama ahitwa kuri place kwibarabara rya kabiri urenze gatoyi kuri depere Gitega nk'imetero 300 uvuye ku ikaburimbi. Ni hotel yikwije amateka. Ibinyobwa ni prix normal. Nayo kuwaraye muri Manima Star. Petit déjeuner ni ku buntu. Mufite icyo mubaza canke mugomba kugirisha reservation y'amachambre. Hamagara canke mwandike kuri 62 52 79 ubusa. Hotel Manima Star Chez Best Joy. Ichirore ku mugwa mukuru wa politike. Kimya, ili pata kimya, kila kitu kimya. Sauti, cheza kimya.